Aririmba TV yaga nawe nk'inshuti yanje yakaja munda iremesha abababaye ikanezeranwa n'abanezerewe ishura ku bibazo bitandukanye byo mu buzima busanzwe ikaba kirumara mu nkino no kwinonora imitsi ikitanga itiziganije mu kurondera ineza ya benshi ikitanga itiziganije mu kurondera ineza ya benshi hamwe nayaga nawe TV ubwenge niwo mutima ubwenge niwo mutima Yesu ashimwe. Amen. Hama rero imbere ko dutangura byose tumanze turirimbe kwanza dutere ikora hasi twinjire muri nkuru hama tubandanye ku nyigisho zacu zo kubatizwa kandi byo bavyiza agira udutere agakorasi dutangurire hamwe twese. Kuyana ni kare nagira ndababurire kuyana ni kare nauja kurima abandi bagodotse nagira ndababurire kuyana ni kare. Oh kuyana ni kare nagira ndababurire kuyana ni kare nauja kurima abandi bagodotse nagira ndababurire kuyana ni kare. Oh kuyana ni kare nagira ndababurire kuyana ni kare nauja kurima abandi bagodotse nagira ndababurire kuyana ni kare. Kuyana ni kare nagira ndababurire kuyana ni kare nauja kurima abandi bagodotse nagira ndababurire kuyana ni kare. Nauja kurima abandi bagodotse nagira ndababurire kuyana ni kare. Kuyana ni kare nagira ndababurire kuyana ni kare nauja kurima abandi bagodotse nagira ndababurire kuyana ni kare. Haleluya. Amen. Haleluya kandi. Amen. Haleluya shingiro ry'Imana. Amen. Sa rero kubijanye n'inyigisho zacu ejo muravyibuka yuko ejo caba ikibazo hama bukeca tuca kubabatiza kubijanye n'ibibazo twabigishije ukuntu muzoba mwabitoye. Hama turahera hano ku kibazo ca mbere twabigishije umubatizo w'amazi menshi ninde yo bitubwira kuvyo yize akabidusobanura mubatizo w'amazi menshi byo cyo bagisigura tubwire wewe kandi uvuge witonze utubwize ukuri. Umubatizo w'amazi menshi ntuko mwabivutse umubatizo w'amazi menshi ni nakurya je nageze no kubibona kera nageze kubibona bagenda kubatiza abana benshi mu mugera naguma mbona bafata mwizozi bakabundukirayo babundira nyene bakabundika nyene urabizi mu mazi nyene kubundika mu mazi nyene umuntu nyene ukora mu batiza kujya kuma bafata nyene ukabundika mu mazi kujya nyene bakabundika niwe je nobona karo mu kubijanye nivyo warabonye mu majambo make aba wariyenze kuraba ko umubatizo w'amazi menshi sikuvuga ko bamufata bakamwinika nkuko bivuze ngo bamuniga. Umuntu yo bitubwira neza kabiro bikaneza uko yavyize bitubwira neza yitonze nk'umwana w'indero tubwire. Amangeranije n'ivyo yavuze uyu kubatiza n'ukudwibikanye mu mazi hama kakagarukana nkuko nyene akakwinjiza we nyene hafi kugira usome mugabo kubatiza tujanye n'ijambo nyene y'ivyo watubatije kubatiza ni kwivukanisha na Yesu bwa gatatu canke kugeza ikirenge mu kindi mu ca Yesu tucewe n'ivyonzi ujanye wabitoye bimwe ariko uwo muntu yababwiye ko twe mu kubatiza umuntu
umwinika akanywa agasoma ivyo bintu sivyo. Umuntu uramubatiza yizeye ukuri kwa Yesu agapfana nawe kongera akazukana nawe. Uwundi muntu yobitubwira neza yo baragize tubwire neza. Kubatizwa ni guhonyoza ikirenge mu cya Yesu ugakora ibyo akora. Yesu turazi ko yakiza abagwaye agahumura impumyi ibimuga bigatambuka, kandi hariho n'akandi kantu yigeze no gukora mu ishengero. Yarafashe abantu arabakubita amakofi bya mwene nk'uku nyine arabakubita bariruka, none arabirukako inuma ziraguruka, ibyo ariyo byose biragenda. Mukane cyari kivuze ko ngo yarashatse kubakubita ayo makofi ya mwene uko oya, ahubwo yarashatse bareke guhumanya urusengero. Ubicanye wagize kandi Yesu ntiyigeze akubita abantu ngo kubwo umutima mubi cyangwa uko yabishaka. Yaragomvye kubereka yuko ibyo bahe barakora atari ibyo, baje mu nzira yo ingoro y'Imana atari yo kudandarizamwo, ari yo gusenga. Amara yako mugafate kuko ejo gashobora kuza mu kibazo gasagura tubiwe ntuje kubatizwa kandi warukaza. Turabaza ku kijanye n'icaka bitwa batwarize ukwizera niki. Wowe bakizatubwira yitonze ngo tubwire wewe ukwizera ni nk'uko wogira kumviriza ijambo ry'Imana canke naho ukizera umwami Yesu ukamwizera, nico rero bitwa kwizera, ukizera Imana. Jambo make wagombye kudusigura n'watubwiye icarico, wo tubwira neza kirobanuye neza. Tubwire wewe. Nta kujya nk'umuntu nyoguha ikintu cyangwa ugahora nk'umuntu ashonje ugacumuye ikintu agaca kwizera. Wowe tubwira neza hari ikintu bamuranyegeza icari cyo gisigura. Abana b'indero mwize mwibuke ivyo mwize. Tubwira kwizera. Ukwizera niki? Kwizera ni nka kujya uhura no muntu nyene mu nzira mukizerana. Mugahura mu nzira mukaba bajamo. Cyo kwizera. Tubwire ukwizera je no vuga koba ari ukuri. Nka kurya umuntu ntukuje noza mu rugo rwawe pastor unako ufise akanoti wewe nkakubwira ati jewe mutaje ngo mandari inzara mama makanoti ngende gusumira abana hama ukaca uvuga ati reka je ndakwizera urazi ko ntahora nizera kandi akwizere ndaguhaye mahera ndawe kuzoyanyishura. Niko kwizera je no vuga niko vuga ivyo wize kandi ni wewe rega wabitwigisha. Ntubeshere pastor tubwire. Ne pastor suko nyene watwigisha. Niyo kutine byo rusumana. Muri Bibiliya yaranditse ngo ukwizera niki? Nurufunguzo rw'ijuru. Uko utizeye Imana wizera ivyikora hamu wizera kiriho. Nta kintu wowe uharakora. Ukwizera nurufunguzo rw'ijuru. Ejo kije mu kibazo bakayibabaza kuko nkabwe mugiye kubatizwa mugamutse ibintu icamukamenya. No wowe tubwira icaha niki? Muno bakizi yacize icaha niki? Tubwira mutubwira. Ni ciza. Icaha. Jenzi kandi. None abo batijwe ofisi imyaka ikuriye kubatizwa cyane. Jewe yandikishije warabeshe imyaka. Hoho umuntu uziko yemerewe kubatizwa ofisi imyaka ingahe? 11. Aho ni ofisi. Yesu yabatijwe ofisi imyaka ingahe? Wo tubwira imyaka yari afisi. 2.5. Nana bakiri mutoyi. Uye yarakuze. Yesu wowe wabatijwe. Tubwire. Yesu yari afise imyaka 20. 20. Aho nuko atubesha. Nukuri rero. Amuri bya uko aratubwira yuko umubatizi yabatijwe Yesu yari Yohana. Uko umwana yemerewe kubatizwa afise imyaka 12. Yesu yabatijwe afise imyaka 12. Uko umwana amaze kugira imyaka 12 aba amaze kumenya icaha n'iciza. No kweri kutubwira icaha ari iciza. Biri kubiri. Inde dusobanura icaha neza. Tubwire. Icaha no kwiba. Kwiba? Havuze kubikora dusobanura icaha ico gisigura neza. Kitubwire. Icaha gisigura uko girira abantu nabi. Ubukoze icaha. Ego nico ni icaha ariko dusobanure igituma dukora icaha. Icaha ukuntu gisiguye mu majambo meza utari kuragivuga ibikorwa cyabyo. Tubwire. Icaha. Icaha nzi yuko
gukora ikintu gisigura icaha ntakurya wogenda ugacuka umuntu ugakoze icaha wowe ukizi ivyaha ivyaha nzi ni vyinshi jewe ni vyinshi cane ivyaha nzi aha muri Bibiliya haranditse ngo icaha ni ikintu twiyumviye kandi dukora kandi tuvuga mu kimedrite umwana w'ubwenge yamaze gucunga ariko rero tubaha ikintu ati icaha gisigura iki mukacandika mu kayi tuba tugombye muje kwiga kugira ejo nihagera ibibazo tubaha kugira ntuzohombe umubatizi w'amazi menshi hama turagenda ugikurikira ninde tubwira ugusenga niki ugusenga aho tubwira icarico gusenga urumva ugiye gusenga mu rushinge basi ni nkuko wosenga ugasengera mu mutima usenga Imana cyangwa ugasengera aho wicaye hose Imana irakumva ivyene bitwa gusenga iyo co bari cyo canke bayihenze ndiyo mukosora uwumva ko yo mukosora tubwire urumva gusenga gusenga ni nako rya uja mu cyumba ugapfukama ugasenga nyine none urazi ko amajina akunda gutera amazu y'abantu ico nyene gisigura iki gisigura ni gusenga nyene ugapfukama nyene ugasenga niko navuga no gisigura tenda mukosora tubwire gusenga ni kuganira n'Imana sawa wabitoye gusenga nejo bundi wakubajije ni kuganira n'Imana none pastor ndakubaza yego none kurasenga n'uri kuraganira n'Imana none wowe kubera ko tubwira rega tuba dukeneye izo nyene zinoboye kandi ntabwo twumva ijwi ry'Imana ijwi ry'Imana harike Imana ibikumva hama umuntu yo tubwira Yesu aho yapfiriye ntabyo muzi mwese na Bibiliya musoma mukivuge mwitonze tubwire wewe aho Yesu yapfiriye ku musozi anze muri Bibiliya twishyure neza ku musozi niho yapfiriye urumva yaratsitaye yarapfa canke vyagenze gute wo tubwire bamukubise jido nyene akwa hasi tubwire jewe urumva aho yagize aho yazukiye mbega niko wavuze aho yapfiriye jaho nikeka yaba yapfiriye aho bari kucenga mu kadende tubwire sha Yesu yapfiriye mu kazimu hata hari ahantu bapfira cyendo bakivuga tubwire Yesu yapfiriye ikorogota wabitoye mwana wanje abana bicabwenge babiyerekana aho babari suko nyene ne kubera kimwe one igihe vyiga mwese wo mwari narewe turi nyene twama twimvira ibindi byahandi nowe kubera kimudakizwa fata Bibiliya abana mufate Bibiliya mwige kandi kubatizwa nibizuzi bigapasta kujya kuntuza twumva inzara gusenga niyo mpamvu usanga tuvugana ibitari vyi ukatuta saa 10 naho utuza mu gitondo ukataha saa 10 none inzara nayo urabizi inzara ntibura ku umuntu muri Bibiliya handitswe ngo umuntu ntiyemerewe ngo gutungwa n'ivyo kurya gusa ijambo ry'Imana ashaka gutunga cyo gutunga gute kandi atangira ririmwo ijambo ry'Imana ntangira ririmwo wewe nuko utazi umwuka wera w'Imana ijambo ry'Imana naryo rirashobora gutunga umubiri cyahariya nuko maze kuwubura aha rero pastor ko turika hedo hava duhaka none nta bumenyi murakura nta kintu murakura naumva bijamwe turabikuraho aba ntabyo bazi nibiko bijamwe ndamko bijamwe umutima aho ntamwe hazoza bya bindi byo kwicungura n'amaraso ya Yesu ntaho ko abantu mwari haye ikintu andazi nkano mwe nimukunda gusenga kandi ico kintu cyo kubabatiza mukaca mugenda ntuzoswe kwabona mu ishengero ico kintu sico kwera ko muca mukwepa ishengero umuntu ababatije n'abahaye kuja mu ijuru urumva ababatije kora ibikorwa vy'Imana ubaye mu Kristo umushi kandi rero ukubatizwa yo bwatsi ngo baguhaye ijuru ucugenda kwiraramira za murasenga parabatijwe mubatijwe uca mugira ko burundu jewe basa mfise ikibazo jeje ko ntubwira ngo tugiye gusenga ngo ca ducishegera umuntu uzogaruka no ucuguma yo gute kandi n'ubundi baba baguhe bya ruhinye
numva ubuje kubatizwa wigira hamwe wahungutse iki nigire nyene rero simba meje kubatizwa ukene kuja mu ijuru ngandi Yes. ubwo Jenzo wa mbere wanashima. Jenzo wa protocol. ukene kuhaja utakorera Nzohakorera. Jenzo hakorera. okay wewe kugira uhakorere wigire mu ijuru tugira amabwirizwa 10 Amabwirizwa 10. wize 10 nize. Jewe nashima naho Yesu yavukiye hose genda hanze. wewe twakubatije amabwirizwa Agenda kugira ayo mabwirizwa. Kambere sinda yara no mu gitabo cyana kugira. wewe yavuge ku mutwe ko arayize amaturangize twumvise byose Amabwirizwa ya mbere. bwirizwa ya mbere Irya mbere ntiwibe. abantu dusoba irya mbere kwe Ntusinde. Ntiwifuze gusinda. Ntiwifuze gusambana. Ntiwifuze kuroga. none ibyo byose yaravuga ko mbona umengo harabiti inyuma none uvuga bakorera Imana gute utazi ibintu Cyeshaka kuwa. ngaho babatsigira abantu muratsize Rino cyari kuri hit. igo babatsiza abangaho bande Wona shaka kuja mu ijuru. tubwire sha amabwirizwa 10 Nunga kubita umwana wawe. umwana wawe Ntugakankamira umwana wawe. none turavye twosangayo ntugakankamira umwana wawe ibyo bwirizwa tubwenge akangana Jambe. iryambe ashano duhende kweri tudaciye kure bwizo ryambere uwo tugira neza karisona tubwire wo arasinzira iki uri kwasinzira mu shengero kweri nakubwira ibikorwa by'Imana nakubwira tubwire amabwirizwa 10 rya mbere usenga Imana yose ayikuri kuruta byose yego rya kabiri usonere uhimbaze umunsi w'Imana rya gatatu usonere izina ry'Imana rya kane usonere so na nyoko rya gatanu ntiwice rya gatandatu ntusambare ikindwi ntiwice ntiwibe umunani ntubeshe icenda ntiwifuze gusambana icumi nawe ushukiyumvira singuma ndakwishura wishe ngaho sawa bapfe gukomera amasho abitubura mwari mashi umwana w'icyateye abo bana nibo twadukeneye kubatiza tukabatizwa bazi ibintu nk'ivyo bakamenya ijambo ry'Imana ukamenya ati kibi niki Imana yantiki Amen. suko nyene hamejo tukazogira ibintu byo kubatiza hari igihe bazobabona ibindi bibazo biba byoroshe mwa mabwirizwa 10 tegezwa kuyafata ku mutwe aho umuntu akubaza tumbira amabwirizwa 10 kacisha tumbira kwizeraniga ugacisha tiba tubwiye ko rufumuzo kw'ijuru hamuka vuga ati gusenga niki kuyaga n'Imana kubatizwa n'amazi menshi kugira ikirenge mu ca Yesu urumva pana kumvira ivyo bindi bintu bana bato mu kirinka babwirwe mu kubatizwa fata bibiliya mwige suko nyene hama kubijanye n'izi nyigisho zacu ndibaza tworangiza tukarangiriza tuhama uwo dusengera bwa turangize kadusengera tukarangiza neza Hasta. aisho ofisi ubatsa Dusengere. mwebwe twenone tuzana ibira tazi gusenga mwe mugize mugomba kubatizwa ntihagira uwinamura tusengere twumve ko muzi no gusenga tugire sha koresha umwana makuruke dusenge amagiru kutira nagakorose gato apana zandirimbo za rino jingura kangera kiziganye korose gato nyene kari special hasi dusenge kubirenge vyawe Yesu abana yacu turagusenga ko tuzigamye muri kino kibanza cyacu kizima twagosabye turinde umwanya gato twenga turinde shitani abakozi bayo Mana yacu turagusabye turinde shitani abakozi bayo mu nzira bwaducemwo umutima w'ubwitonzi umutima w'ubwenge umutima w'urukundo Mana yacu turagusabye tukwizeye Mana yacu turinde ibyaha n'ibyago biri mu mabarabara yakozwe n'abana b'abantu turinde ibyago byinshi
naje urinde n'abari mu kiyaga bariko bararoba mu izina rya Yesu Kristo. Mana dushaka gusenga twizeye dusenze twizeye izina ryawe ryera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ujane n'Imana. Amen. hamwe nayaga nawe TV ubwenge niwo mutima